Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wacu wa Afurika, bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uca uja ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuvugwa nuko izangabo zari ziri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abambere baciye batahukanwa bagarutse, ivyishimo ni vyose bariko baravyina bagasimba, akamwemwe ni kose mu banyagihugu cane cane abafise abaryango bari bararungitswe ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho rero biriko baragenda bashira ku mastati haba kuri za WhatsApp ndetse kuri za Facebook, aho bariko barahanahana amafoto bishimira ko ababo bagarutse amahoro. Ni mu gihe vyari vyavuzwe ko rero ikiringo cabo caheze kandi ko ivyo bagomba gukora ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bamwe babikoze. Ni mu gihe kandi biri kuvugwa ko naho bamwe batahutse bagarutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, biravugwa ko hari abandi baciye basigarayo. Amakuru ariko aravugwa cane nuko hari bamwe basigaraye ngaho muri ico gihugu, ariko bakaba bariko barasigarayo mu buryo bw'ibanga butazwi na EAC. Tubibutse ko izi ngabo z'u Burundi zija ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zari zaragiye ku bufatanye canke kw'itegeko ibwirizwa rya EAC, umuryango uhurikiyemwo ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko harimwo n'igihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe rero izo ngabo ikiringo zari zahawe ngaho muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zacaciye gihera. Abatari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi rero batanguye kwishima cane babonye amakamyo ashika kuri ane, amakamyo ane y'abasoda b'u Burundi bajabuka ngaho mu Gatumba, aho baciye bajabuka ku mupaka binjira mu gihugu c'u Burundi, akamwemwe kari kose bavuga ko abana b'u Burundi batahutse. Yewe n'abo basirikari bari bavuye ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nabo bari bafise akamwemwe ku maso, bari bishimye ubona ko basa nkaho barokotse basimvye urupfu. Baravuga ko mu ntahe bagenda batanga, baravuga ko umuriro uriyo, amasase ari ngaho mu gihugu ca Kongo, ibiriko birahabera ari agahomamunwa. Abanyagihugu bari muri izo ntambara baragowe nk'uko Barundi baciye bava ngaho bariko barabivuga, ariko baravuga ko umuhari wa canke M23 M23 uyu muhari utoroshe cane. Baravuga ko rero ukomeye, batibaza ko ari umugwi w'inyeshamba canke umuhari w'inyeshamba gusa, urafise ibikoresho ngo vy'ubuhinga bwa none ibishi, kandi ngo urafise abagwanyi bakomakomeye cane biboneka ko batojwe bafise imyimenyerezo ihambaye. Baraciye rero bagaba igitero kuri abo basirikari b'u Burundi aho bari bafise ikambi, barafashe ibirindiro, barafashe agace ka Mushaki, baca rero umuhari wa M23 waciye ubagaba ko igitero uca urabatesha urabirukankana. Abarundi bavuga ko ngo batazi igitigiri c'abahasize ubuzima kuko batazi abanyurujwe bafashwe bugwate bakajanwa n'izo nyeshamba za M23, mbere nuko hari n'abaciye batoroka abirukanse bakayoberwa iyo barengera. Abandi rero ibiziga vyinshi vyaratowe kuri uwo munsi muri iyi ndwi yaheze, niho ico gitero caciye kiba. Baraciye rero basaba igihugu c'u Burundi kubatahukana bagasubira mu gihugu, kuko ingwano barimwo bagwana ngaho mu gihugu ca Kongo ntibazi imvo yazo kandi nta na gahunda ifise.
imvo zo kuja kugwana iyo ngwano ntago bayumva, nivyo nabo baciye bavuga. Benshi murazi ko baragiye bahagarikwa bagatabwa muri yompi n'ibiro vy'iperereza. Abatwara iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi bapfunze benshi mu basirikari b'u Burundi, cane cane mu basoda bakuru bakuru bafise amapeti y'aba majoro. Bivugwa ko rero bazokurikiranwa kumva baranse kuja kugwanya umwansi ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe bamwe bakavuga ko rero aribo bagumura abandi basoda bato batoyi bakanka kuja ngaho muri Kongo, kuko babona ko bagiye kurasigwayo ku buntu, nta kindi kumvo z'amaherere canke ku ngwano itagize ico izomarira abenegihugu b'igihugu c'u Burundi. Bakavuga ko rero kuja kumenera amaraso igihugu kitari icawe, kitari ic'amavuka, kandi izo ngwano ugiyemwo ata n'inyungu zindi zifise abanyagihugu canke zifitiye abenegihugu, ngo vyaboneka ko ari ukwihenda. Amakuru atandukanye rero agenda ava ijya nino mu gisirikari mu basoda b'igihugu c'u Burundi, akagenda avuga ko ibiriko biraba ari akamaramaza, akavuga ko ivyo bintu vyose bagomba kugira ico bakoze kugira ngo ibintu bibandanye bihera mu gisirikari, cane cane akajagari karimo harimwo kunyinyurana hagati y'abasoda, ukutumvikana kw'abasoda bakuru, mbere bikahava binashika ku basirikari batoyi. Biravugwa ko kandi abatwara igisirikari bafise inyungu bakura ku basoda bakiri batoyi badafise amapeti yo hejuru. Ivyo vyose bikavuga ko rero abasoda batiyumvamwo uwubaserukira ariwe General Prime Niyongabo. Ngiyo bizo kuba atari General Prime Niyongabo, nago abasirikari bakabaye bararungitswe ngaho mu gihugu ca Kongo. Ariko Ndayishimiye ivyo yamubwiye vyose yaciye abimwemerera, kuva umukuru w'igisoda yaciye canke w'intwazangabo yaciye yemera. Rero ntago abandi batoyi bo bari kujaho ngo bahakane ivyo umukuru yaciye yemera. Bakaba basaba ko rero akajagari kari mu gisirikari kandi katejwe na bamwe mu basoda bakuru, ivyo vyose bakaba basaba ko vyohera. Sivyo gusa, kuko hari n'ababona ko politike y'igihugu c'u Burundi nayo igeze ahatemba, iriko iragana mu manga. Igihugu c'u Burundi cane cane umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe ufata ivyemezo. Ivyo vyemezo bigiye bitandukanye rero uyu mugambwe ufata, umugambwe wa CNDD FDD, bikaba bivugwa ko ari intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro, intwaro ihohotera abenegihugu, intwaro baraba ivy'inyungu zabo gusa. Bamwe bakabona ko uyu mugambwe wa CNDD FDD ari nko kuba mu muriro utazima. Ibiriko biragenda biba ngaho muri uyu mugambwe birerekana ko politike y'igihugu igihugu bagiye kugita mu manga, bakigejeje ahatemba. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe abiraba mbere, kandi n'izo politike nawe akaba ava mu mugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uhohotera abanyagihugu, abenegihugu. Bikavuga ko rero abashize ko Ndayishimiye harimwo n'umuhisi Petero Nkurunziza, n'abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza aribo bateguye Ndayishimiye. Izo politike zose aribo bazicura canke bakazishiraho, kuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ngarafise abamutegeka ngaha mu gihugu ciwe. Biribonekeza ko ngo nta jambo afise mu gihugu, nta ngingo ikomakomeye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashobora gufata atabashije kubanza kugisha inama no guhabwa amabwirizwa n'ako kagwi k'abadede canke kabo mu mugambwe wa CNDD FDD, ari nabo bamuha amabwiriza kugira ngo agire ingingo ikomakomeye canke ingingo runaka ashobora gufata ubwiwe.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aze aragushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde abone hamuce ujya ngaha iburyo urafyona kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutoza ngaha kwiyakare TV azoja aragushikira aho uzoba uherereye hose mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane.